Ndabaramukije cane, ndabaramukije nshuti bakundwa, musanzwe mukurikirana Youth Media TV kuri channel ya Facebook, YouTube, Instagram na TikTok. Ni Youth Media TV 257. Uyu munsi nari nifuje kugira ngo tuganire ku bijanye n'ukuntu twashobora kwikingira no kwivura ku bijanye n'amagara yacu. Amagara yacu ni amagara y'amabangamiwe cane n'indwara zitandukanye. Cane cane muri ino minsi abantu benshi barafise ibibazo by'indwara z'amagufa, dufatiye ku misore, ku batama, ku batamakazi, ku nkumi, ku bakenyezi. Iyo ndwara iragisibije cane. Iyo ndwara iragisibije cane. Ariko rero anyway, uno munsi turagiye kuganira ku ndwara y'amagufa. Indwara y'amagufa ni indwara ifatira mu magufa ikaza kubunga amagufa, bayita imbungwe y'amagufa. Umuntu ashoboye kuba yotembana gatoya ukaza wumva ngo aravunitse, canke ukumva amagufa aramurya, canke ukumva amagufa aguma aryana yene nyene ugasanga aravungaguritse. Rero iyo ndwara irabangamiye urwaruka rwinshi cane kw'isi yose, sinovuga ngo ni mu gihugu cacu gusa. None iyo ndwara yacu, iyo ndwara ibangamiye urwaruka, twoshobora kuyivura gute? Kuyivura birashoboka kandi cane, nubwo abenshi tugerageza kuba dutanga inyigisho zitandukanye, bamwe bagashiraho commentaire zitarizo, abandi bakabihakana, abandi bakabitwara uko bishakiye. Ariko indwara y'amagufa ni indwara igisibije cane. None iyo ndwara y'amagufa iterwa n'iki? Iyo ndwara y'amagufa kenshi iraterwa no kubura ivyunyunyu, kubura amaproteine, kubura amakarisiyumu. Rero ivyo ni ibintu vyinshi cane bitera iyo ndwara. Hanyuma indwara y'amagufa igatuma abantu bagira ikibazo c'amagufa, amagufa akagira ibibazo bitandukanye cane gose. None iyo ndwara abantu benshi baribaza ukuntu boshobora kuyitorera umuti, ariko vyarananiranye. Rero uyu munsi nari nifuje kugira ngo nganire namwe ukuntu iyo ndwara twashobora kuyirwanya. Rero hariho ibintu bimwe bimwe kenshi nkunze gutangako inyigisho, ariko ugasanga bamwe birabagoye ukuntu bavyakira. Rero iki kintu nosaba nk'umuntu wese ashobora kuba ariko arakurikirana iyi video, umuti ndawuguhera ubuntu, kandi kuwukora ni ku ngombwa yawe. Simpaka ngo ubikore ngo nuko ngo uvyumvise, oya, canke ngo uveho uvuga nabi, oya, ariko nuko ubikora ari uko uvyiyumvisemwo wowe nyene ubwawe, hanyuma ugashobora gufasha umubiri wawe canke ugafasha n'abandi bantu. Iyi video uyibonye
woyirungikira n'abandi nimba wewe woba ubona yuko bitagufasha bigashobora gufasha abandi bantu. None uwo muti uvura amagufa ni umuti uwahe, tuwukura hehe? Bantu b'Imana, abantu benshi turakunze kubona ibishishwa vy'amagi. Ibishishwa vy'amagi. Ibishishwa vy'amagi ni umuti ukomeye cane, cane gose cane. Ni umuti ukomeye kandi ukomeye cane, ufise ubushobozi n'imiti bashobora kuguha kwa muganga idafise. Ati ni gute none ivyo bishishwa vy'amagi bitegurwa hanyuma bigaheza bikanavura ingwara y'amagufa? Genda ufate ibishishwa vy'amagufa vy'amagi, mbabarire gato, mufate ibishishwa vy'amagi uvyegeranye bigwire. Ntubone igishishwa c'igi ngo kirahwahutse, ariko ikintu ngira ndakubwire, igishishwa c'igi umaze kugikuba kikaba ifu, nta kintu kiremereye gusumba igishishwa c'igi. Umaze kuba uvyegeranije, ico cukora sikindi, genda urondere agasekuru keza, agasekuru ukoze neza 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 neza. Utarose agasekuru, ufate karya kamashine kaka blender, ku ruhande urasanga gafise utwuma dukuba ibintu vy'intete. Hanyuma uca ufata vya bishishwa vy'amagi umanze ubihondehonde biri mu kantu k'agashashe kugira ngo bivungagurike, uce ubishiramwo. Uhejeje kubishiramwo, uca ufata ubisye bibe agafu. Kubisekura mw'isekuro urabisekura, ariko ntabwo binoga, ariko ukoresheje imashine biraba agafu kisyeye ku buryo ushobora gusanga kanganya ukwikuba kurya kw'agafu k'ingano, ifarine. Ehe rero uhejeje mwana wa mama, ca ufata iryafu uraba ukuntu woyiyungurura neza 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 neza, usigarane agafu kisyeye, usigarane agafu kikuvye. Uhejeje mu kuwihereza, cuza urakora ibi bintu bikurikira. Fata ubuyi, abandi bavuga ngo ni igikoma. Ufate ubwo buyi ubuteke neza, ubukuye ku ziko, ca ufata ikiyiko kimwe kinini kirya turisha c'ifu y'ibishishwa vy'amagi, cushira mwa ca gikombe cawe c'ubuyi. Hanyuma uhejeje cukoroga n'ikiyiko,
binwane. Hanyuma uhejeje ivyo ca wihereza bwa buyi. Bikore kabiri ku munsi, mu gitondo no ku mugoroba. Ubikore iminsi 21 canke 30. Uzogaruka umbwira inyishu y'amagufa ukuntu vyagenze. Hamwe n'ivyo, kora ibi bikurikira nimba utaronse ubwo buyi. Teka ivyo kurya. Harya vyahiye, ufungure neza urangize. Urangije, ikica gikurikira si ikindi. Fata isosi. Fata isosi uce ushiramwo ikiyiko kimwe c'ifu y'ibishishwa vy'amagi. Uhejeje cukoroga n'ikiyiko, ca wihereza ya sosi. Ivyo bikora uko nka kumwe nakubwira ubikora ku buyi, mu gitondo no ku mugoroba. Bikore iminsi 21. Canke fata indimu 3 naho zoba 5 nziza zikanyire mu gikombe. Uzikanyiye mu gikombe uca ufata ushiremwo ikiyiko kimwe c'ifu y'ibishishwa vy'amagi. Koroga neza mu rupfasoni, hanyuma uce uvyihereza. Icitonderwa mu gufata uyu muti, mu gukoresha indimu, amazi y'indimu, gerageza urabe ube udafise ikibazo c'uburwayi bwa estoma, gastrite, ubushe bw'umushishito. Gastrite ariyo bita gastrite. Kubera ko iyo ubifashe bimeze uko, uba witeye ikibazo c'umushishito kukurya cane. Ivyo ugerageze kuvyiyubarako cane. Ariko ku kintu kijanye n'ibishishwa vy'amagi, nshuti mukundwa, n'umuti ukomeye cane. Icongeyeko ngiki, ku muntu uwo ari we wese azi yuko afise ico kibazo c'amagufa, nagerageze aze aranwa n'amazi arimwo indimu n'ibitunguru bitukura yabihimbaguriyemwo. Ariko mu guhimbaguriramwo ivyo bitunguru bitukura, agerageze arabe ko atoba afise ikibazo c'ukugumbiza, arico bita constipation. Ku buryo ufise ico kibazo ca constipation, ukaca ufata birya bitunguru
bica vyiyongera kugumbiza kurushiriza uko vyari bisanzwe bimeze. Gerageza rero ukurikize impanuro ndaguhaye kandi bizogufasha cane. Ikindi kintu, uzi ko ufise ingwara y'amagufa, nimba vyogushobokera gerageza uze urarya ibinono vy'ingurube. Ivyo navyo bizogufasha cane mu buryo bwo kugarura ico bita liquide d'articulation. Arya amazi yo mu tugingo atuma umuntu afunya ukuboko canke amaguru canke ingingo no gufunyurura. Ivyo bizogufasha cane kandi cane. Gerageza ibinono vy'ingurube kuko nivyo bifise calcium nyinshi cane. Bifise calcium nyinshi cane. Gerageza ubifate ubiteke vyonyene mu mazi, hanyuma ucuza urarya zirya nyama winywera n'irya sosi. Ivyo bintu bizogufasha cane mu buzima, n'umuti ukomeye. Nshuti bakundwa musanzwe mudukurikirana kuri Facebook, YouTube na TikTok hamwe na Instagram, wandike Youth Media TV 250 kuri YouTube, hanyuma 257 mutubabarire, hanyuma mugerageze muze murakora subscribe, share, comment na like kuri YouTube, mugire follow na comment na share kuri Facebook. Murakoze cyane, tuzoshishikara kubashikiriza ibiganiro nkuko natwe musanzwe mudufasha kutwumviriza no kurungikira ubutumwa abandi. Murakoze, Yesu abahe umugisha. Hanyuma tuza kugerageza tuze kuraba tubahe ibindi biganiro bijanye